Uno munsi tugomba tubabwira ingene ivy'igitoro vyifashe mu gihugu cose. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Itariki 12 Nyandagaro niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yarangiza urugendo yaramazemwo imisi mu gihugu cose mu ntara zose. Urwo rugendo akaba yagwitiriye karavane Inkebutso. Aho yari muri zone Musaga muramubona ariko aratamba, aha bariko barashira igaraviye mwibarabara. Uwo munsi yaravuze amajambo adasanzwe akaba ari nayo twifuza kugarukako. Yaravuze kugwaruka, yongera aravuga nibijanye n'igitoro. Reka twumve ivyo yabwiye ugwaruka. Ugwaruka shaka ko turema ugwaruka rushasha, uruvyaro rushasha. Tijewe ngomba yuko habaho generation nshasha, uruvyaro rushasha, mu yandi majambo amaraso mashasha. Kubera iki none avuze ayo majambo? Aya majambo ni mashasha ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ntihora yavuga. Bigenze gute none? Kubera iki? Rudafise ivyiyumviro vy'iwacu. Atugwaruka rudafise ivyiyumviro vy'iwacu. Bande? Avuze ngo vy'iwacu agomvye kuvuga bande? Agomvye kuvuga generation yiwe. Generation yiwe ifise ivyiyumviro vyahe? Ifise ivyiyumviro vyo kwibako gusa, ifise ivyiyumviro vyo kwirundanirizako, ivyiyumviro vyo kwikunda gusumvya abanyagihugu, ivyiyumviro vy'ubusuma, ivyiyumviro vyo kurenganya abandi. Iyo generation ifise ivyiyumviro vyo kudakunda igihugu mu majambo make. Ibi ndazi yuko ari abantu bari anestesi baca batangura kuvuga ngo ndi umwansi w'igihugu. Ibi bivuzwe nande? Bivuzwe n'umukuru w'igihugu. Nawe nyene aramaze kubona yuko urunganwe rwiwe rufise ivyiyumviro atari vyiza na gato, kandi ko urunganwe rwiwe rwaciye muri vyinshi. Urunganwe rwiwe niko rwaciye muri za ntambara zose, rwagwimo rwose, aba mu gwimo rwo mu za 60 kuduga, za 70 kuduga, za 93. Urunganwe rwiwe niko rwaciye mw'ivyo vyose. Urunganwe rwiwe niho bari ku butegetsi. Aho murabonaho ibintu bigeze. Rero yuko avuze ati harakenewe urunganwe rushasha, harakenewe amaraso mashasha. Ivyo twahereye kera dusemerera mu vyigwa bitandukanye tutebagabo. Harakenewe amaraso mashasha, harakenewe urunganwe rushasha mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu bisata vyose. Duti harakenewe amaraso mashasha. Voilà. Ndashimiye rero umukuru w'igihugu. Dufise ivyiyumviro vy'iterambere, Uburundi butera imbere. Uburundi butera imbere. Ati ugwaruka rufise ivyiyumviro vy'iterambere, Uburundi buze bwatera imbere. Voilà. Abandi bobo Uburundi bagumye babusubiza inyuma, bikwegera ko ibintu vyose ivyofashije abanyagihugu bo nyene ari bo bavyonona. Naho biruko ugo runganwe nako goshobora kuboneka rutaronkejwe inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza, kuko abari ubu biragoye ko twovuga yuko bafise inyigisho z'uburongozi bwiza. Reka nce mboneraho gutumira ugo runganwe abantu bifuza inyigisho z'uburongozi bwiza, ko mw'ishure ry'abarundi bose dutanga inyigisho z'uburongozi bwiza, tugatanga syllabus bakiga, hanyuma bakabazwa, bakaronka ubumenyi bujanye n'ivy'uburongozi bwiza. Natwe turifuza yuko habaho abarongozi b'amaraso mashasha. Aha nyene muri komine gaha muri Gasekebuye, agakwavu karateje imbere
Jado ari ngape. Jado yarateye imbere kubera agakwavu gaho hirya nkamwita Jado gakwavu. Sigabo gasekebuye. Umuriyoni wo mupfu. Agakwavu uratunga kandi agakwavu haje usizaja kuri clôture. Ugacushira ko akantuze kameze nk'akabati. Ushira haja kuri clôture gusa. Ukazura uraraba amashu zijya mboga zijya karoti utonoye bijya byose n'injya z'inkwavuga zijya karoti yize gutonora utujana hanyuma wamara ukwezi ukazobona kinshoro dukwavu tungane hera unazo reka turabe iyo mbona kazoza dutangure tureke kwidoga twemereye utwi turabakene none ubworo butindi oya vuguti ndakenye mugabo ndabona imbere uhabona gute ni wowe uhategura urabuze igitoro none uca wicara ukidoga igitoro kivahe sugigura amahera kigugwa amahera yawe kigugwa amarundi amadolari nayo avahe so gushora hanze reka ndabwire burya hari umuntu aramenya iyo ayo madolari none kare yabahe twari tuconka ubu twaracutse mu 2015 baraducukije kuva ubu ntitukibaha imfashanyo ibeko. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervain Ndirakobuca ati izi ngorane turiko turacamwo kino gihe ati ni ingaruka mbi z'ivyabaye mu 2015. Urabona yuko umukuru w'igihugu aho kwiyumvira ugukosora ivyabaye mu 2015 agomba kwerekana yuko naho vyabaye umuntu abwirizwa kwibako. None mwumva vyohinduka gute kandi amakosa yabaye mu 2015 atarakosorwa? Mbega izi ngaruka mbi ntizobandanya? Murazi yuko ariho twace turonka amahera miliyoni 500 kwikomeye kubera gusa ducutse ahandi twabibona amadolari mumenye yava turashora kugira uyamenye nta kintu na kimwe dukura hanze tudafisa i Burundi nta na kimwe. Ingorane dufise ntituragira uwo mutwe wo kuhingura ivy'Imana yaduhaye. Rero naganda basaba urunani kwiterambere nta gitoro dukenye. Ati burya nta gitoro dukenye. Mu yandi majambo avuga yuko igitoro kiriho. Iyi mvugo rero je nibaza ko ari filozofi iragoye gutegera. Sinzi ko mwe muyitahura. Abo bantu bavyonona none ni bandega yemwe. Abo bantu nabo bari kumwe mu mugambwe. Abo bantu nabategetsi. Abo bantu wenyene arakunda kubavuga ko kandi arabazi n'amazina. Mwaka amezi abiri y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakayo bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abarundi muri ncabwe kwiba murabambere kabisa. Temwe byose nzobirya ko sirabwiye ko mwiba amezi abiri y'igitoro ku mwaka. Nani $47 miliyoni. Samezi abiri y'igitoro. Chamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru kandi tukabizija ko yategeza gukora bagenda n'amaguru bagira n'amakinga. None samahera ari kugura igitoro biyifte bashira mu mifuko yabo baja kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyane bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihantacho ngo bikoresha nako bahenda. Ibi rero nivyo vyiyumviro gwarunganwe rwiwe yamye avuga rufise. Ivyiyumviro vy'abantu nk'abaga yemwe mwumva vyoca hehe kugira ngo bishobore guteza imbere igihugu. Igitangaje rero kandi kibishe cane ngoma ndakivuge mugombe muvuge ko ndi umwansi w'igihugu. Mwene w'abantu bafise ibi vyiyumviro ubu nibo bari ku maliste bagomba basubire abarundi babahunde amajwi. Ibintu none mwebwe mwumva vyoherera hega yemwe. Umukuru w'igihugu wenyene ramaze kuvuga ati no dukeneye amaraso mashasha vrema. Ariko je nibaza ko ari systeme ni mucezo wa ndani. Ibi bintu ntabivuze bivuye ku mutima. Uko yaba bivuze bivuye ku mutima vy'ukuri
umukuru w'igihugu yokugurura urubuga rwa politike urwo runganwe rushasha akaruha uburenganzira rugahiganwa n'abo bantu yiyumvira yuko bafise ivyiyumviro vy'ubucafu, ivyiyumviro vy'ubwoya. Kuvuga ngo dukeneye urunganwe rushasha, amaraso mashasha, ivyo byogora cyane yuko urwo runganwe rushika kwiterambere rutari mu vya politike. Wa wundi yavuga ati umva ivyazanye uwo nawe murazi mwaramwumvise nivyo ryubatse neza kandi yisunze bwizwa shingiro, naho hariho honorable Frazi yavuze yuko umukenyezi hari ingingo zimukumira, mugabo turazwi ngene ryubatse turumenye umukenyezi arafisemo ikibanza gikwiye 30% mengo birimwo, ariko umuntu asomye neza kitonda turabona neza yuko haba kuri ibi by'intonde canke mu bindi bibanza bivuga ibitigiri by'abaserukirwa ngaha muri ibwirizwa bajanye n'amatora, tubona umengo iri bwirizwa nta kibanza riha ugwaruka. Sinzi rero ivyo biruko mu gihe mubona kino gihe leta isirikare nyinshi bari mukuru w'igihugu itasiba kugaragaza ikibanza ihugwaruka haba mu gushigikira imigambi y'ugwaruka. Jewe ugwaruka shaka ko turema ugwaruka rushasha, urubyaro rushasha rudafise ivyiyumviro vy'iwacu. Murazi yuko hashizeho ni banki y'ugwaruka kandi na nyinshi bari mukuru w'igihugu n'umunsi yitwa umugenzi w'ugwaruka. Kwa mushikiranganje mbona yuko ugwaruka rushobora kutazokwita amatora ku rugero twifuza ko rona yuko umengo nta kibanza rufise muri politike. Murakoze. Vara atuvuo nawe ivyo ariko arazana nta kintu na kimwe copfa carashobotse urwo runganwe rushasha, ayo maraso mashasha atugururiwe urubuga rwa politike. Aba batama bavuga ngo umvuo nawe ivyo ariko arazana ngaho, ibi nivyo vyiyumviro vyo gucinyitsa abandi kandi baca umugani ngo wanka gakura abaga imitavu. Ivyiyumviro vy'igeneration murumva yuko ataho vyoshikana igihugu kabisa. Gusa twobashimira aho bagejeje no kuvuga ngo mugabe ibindi navyo bagatanga umwanya amaraso mashasha, urunganwe rw'amaraso mashasha nago rukigeragereza, kuko igihugu kigeze aho umwasi ashaka. Baragitembagaje barasubira baragitembagaza, barasubira baragitembagaza. Ibintu mwakoreye igihugu muri iyi minsi heze mukakitembagaza ikibonane, mwarambatije ndakomeza muri mutima mweranda, ubu ndakomeye ntaco ntinya. Voilà, ngiki icyemezo cyuko hakenewe urunganwe rushasha, amaraso mashasha. Voilà, nta kuntu ibi vyimviro vyoshobora guteza imbere igihugu. Oya, uko nabivuze rero, ubu abo bantu batembagaje igihugu babandanya bagitembagaza, ubu bariteguye rero, nibo biteguye ku rubuga rwa politike, atana bamwe bazohiganwa. Rumva ubu barazi neza yuko kuronka amajwi ari kashi, none bazogitembagaza gushika ryari? Niho mvuga nti umukuru w'igihugu vy'ukuri hamwe y'amajambo yoba yayavuze abikuye ku mutima ngo dukeneye urunganwe rushasha, ngo amaraso mashasha, ngo urunganwe ngo rutiyumvira nkuko twiyumvira, ko ariko bivuga urubuga rwa politike kugo runganwe gugaye. Ntumva yuko abasa n'uri ko araduhenda, abagomba abwira urwo rwaruka rumufashe gushika kw'iryo hangiro ryiwe, mugabo vy'ukuri ariko araruhenda. Cyesigaye niyumvira ubwo hari nk'abantu Imana yabunze kugira bice Burundi, abariho boba baremwe kugira bice Burundi. Okay, reka ibi mbanze ndabihagarike ndababwire uko ivy'igitoro vyifashe mu Burundi bwose. Ingorane n'abantu batoba b'intovyi ngaha mu Burundi nyene niyo ngorane, mugabo turiko turabakenyura none twogira gute? Kandi nagira ndababwire nibaza ko uno munsi igitoro ca mbere ivyo vyose baragipakurura twiguriye kuri rafine. Jambo umukuru w'igihugu yavuze ati uno munsi mbere turashobora gupakurura
igitoro twiguriye kuri rafineri atego ati kiradushikira ati kuva aho twamererewe nabi si vuba abantu bakura ubwatsi. No munsi igitoro cya mbere ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafineri. Abantu bamwe baravuze bati basha iyi mvugo y'umukuru w'igihugu bati tuvyemere tubibonye, bati twemera tubonye nka Toma, bati imvugo y'umukuru w'igihugu niyo gusinziriza abarundi abibagize ingorane bafise, abizeze ibitari vyo, kandi babatonda ko bati umukuru w'igihugu arabesha, igitoro kiza cashitse, hariho n'ubwato bukizanye bwaciye muri Tanganyika, ubu bariko baragipakurura, bati mwebwe muvuga ivyo muri abansi b'igihugu. Iryo jambo rero yarivuze itariki 12 z'ukwezi k'umunani. Abantu bati turogoroye kabisa, twari twarageseye. Gize icigwa kugira ngo turabe yuko vy'ukuri iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze muri iyi minsi 4 iheze avuze iryo jambo, kugira ngo turabe ko ico gitoro vy'ukuri coba caraje, kugira ngo twumve yuko ico gitoro capakuruwe, ico gitoro cazanywe n'ubwato coba carashikiriye abakigenewe. Ni muri iyo ntumbero rero twazungurutse Uburundi bwose kugira ngo twumve yuko hari aho bafise igitoro. Mwihangane rero tubabwire ingene twabisanze. Duhereye i Bujumbura ku masitasiyo menshi nta gitoro cariho, ahubwo biboneka yuko bamaze n'imisi bataronka ico gitoro. Nko mu masaa 5 kuva mu Ruziba ugashika ku Ruzimuha, amasitasiyo menshi ari muri ako karere nta gitoro yarafise. Tuduze haruguru gatoya ku Musaga nta gitoro cariho. Uje muri ville kuri sitasiyo iri hafi ya Miteke nta gitoro cariho. Ubandanije Mutangaside nta gitoro cariho. Ubandanije kuri hopitale militaire nta gitoro cariho. Munyakabiga nta gitoro cariho. Mu Bwiza aho bita kuri sitasiyo Kilimanjaro bari batonze biteze yuko agatoro gahava kaboneka. Ahandi bari batondeye igitoro ni kuri sitasiyo iri kuri Kotebu. Ntitwashoboye guca mu bibanza vyose bigize igisagara ca Bujumbura, ariko ahenshi hagaragara nta n'umuduga wahabona, kuko ngubu baratinya no gutondera igitoro, ngo utonze baca baza bakamutwara plaque. Reka tubandanye rero mu gihugu hagati. Reka duhere mu Rumonge. Mu Rumonge sitasiyo ariko amazutu yonyene ni sitasiyo iri kwiteba. Murumva yuko ata essence yariho, ahandi hera. Ibururi bari baronse igitoro gikeya, ariko camaze umwanya urume rumara. Sitasiyo yo kwitaba rya Bururi nta gitoro cariho. Sitasiyo iri muri komine Rutovu aho bita Mukato nta gitoro cariho. Imakamba harumye ngo batunzwe n'ibikinju. Nukuvuga ngo igikinju cuzuye essence ni ibihumbi 18. Aho ndabibutse yuko ari litiro n'inusu. Vyumvikana ko litiro rimwe ari ibihumbi 12. Mu Rutana nta gitoro cariho. Umugwa mukuru w'intara twihojeje mu makomine, kuko igitoro kimaze kubura ku mugwa mukuru w'intara biba bigoye ko gishobora kuboneka mu makomine. Nabo muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana bavuga yuko atagitoro kiriho. Tuve mu Rutana tuje mu Ruyigi. Mu Ruyigi bavuga yuko bari biteze ikamyo ihaviza n'igitoro, ariko ntibari bwakironke. Komine Gisuru mu Ruyigi aho harumye. Gitega sitasiyo nyinshi nta gitoro zari zifise.
Ngozi nta gitoro cariho. Mu Kirundo igitoro barabaza. I Muyinga igitoro barabaza. Kayanza igitoro n'umugani. Mu Cankuzo uko nyene nta gitoro cariho. Muramvya igitoro barabaza. Bubanza harumye. Cibitoke ngo hirya yejo niho baronse amaritiro 5,000 kuri sitasiyo y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ayo maritiro yaheze mu kanya gatoya, naho nyene watangwa nabi, abantu bidogera abakozi bakorera kuri iyo sitasiyo, cane cane ukigera, bavuga yuko nico gikeya kiba kibonetse bagitanga nabi, bakaraba nkunzi. Hirya yejo rero nta gitoro bafise. Aho tutashoboye kumenya neza ko wowe bagifise ni mu ntara ya Karuzi kuri sitasiyo iri i Bugenyuzi. Naho nyene amahirwe ni make, biragoye ukuntu cosimba izindi ntara zose kigashika Karuzi ngo ba hari i Bugenyuzi. Birashobora gushika mugabo biragoye gutahura. Mu ncamake rero barundikazi nuko uno munsi vyari vyifashe. Nagira ndabwire nibaza ko uno munsi igitoro cya mbere ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafine. Kandi ndazi ko turafise ubwato butatu buri mu nzira. Mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye, ababitoba bari turagenda. Ahubwo nibaza yuko uwo munsi yabivuga baciye basubira baramukenyura. Kuko nibitahuritse bene data. Izi minsi ine none ubwo bwato buracari mu kiyaga ntiburashika. Nabwo yavuga ati n'umunsi turapakurura. None baracari ko baragipakurura. Ibi bintu rero nivyo bigoye gutahura. Rero imvugo y'umukuru w'igihugu isigaye igoye gutahura. N'ubu bashobora kuba bariko barapakurura voilà igitoro ca mbere kivuye muri rafinerie kwihinguriro ryacu. Ngaho umuntu yo kwiyumvira ati none kubera iki ibi bintu biguma mu maboko y'akagwi kanaka, aho sizanyungu ziguma zirondekwa? Kubera iki batovuga bati umuntu wese afise umutahe nazane igitoro nkuko bagize kwisukari, bagomba yuko vy'ukuri iyi ngorane ihera? Ariko bobo babazi ico bariko barakarikira. Ndabwire nibaza ko uno munsi igitoro cya mbere ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafine. Aya madolari mwumva, amadolari muva ngo arakenya, aya madolari bayatoba turabona bazi. Nukuvuga ngo amadolari abuze mu Burundi, amadolari aduga ku munsi, abariko baravyonona, umukuru w'igihugu arababona, arabazi, mugabo ntabahane. Ivyo ni biki? Ibi bintu jewe biransiga mu bwenge, ukuntu umukuru w'igihugu yamavuga yuko azi inkozi z'ikibi mugabo ntiyigera zihana. Ndababwiza ukuri, je ndababwire hariho insabwenge ngaha. Amadolari ari hajya muri ajya mabanki mubona aruzuye. Kubera iki? Ajya amadolari banyuma bayazana kuri marché noir bagashaka kugicira iki? Amabanki hanyuma amadolari yava hanze ajya transferable bayashira ku makonti hanze. Intovyi burya ziriho, burya muri diaspora arashaka kuvuga ngo ndandungika amahera yo kubaka inzu i Burundi, ubundi agashakubwira ngo yashire kuri konti wanje, ngo wewe ngo telefona ngo umuntu wawe na telefone w'iwanje hariya ngo amuha amarundi. Wumvise biro do change muri Etazini, biro do change kaba i Buraya. Ayo mabanki babwira ngo vuga ikonti yawe ngo dashire ko hanze, hanyuma ya marikide rero yari kuba gucoka hanze kugira ze aramahera aza mu butunzi bw'igihugu, baca bayanyegeza bakajana kuyagurisha ajya mugaca uvuga arakenya amaja. Dufise abantu bakoreshwa n'amashetani ngaho, intovyi ziriho kandi nimurondera intovyi ni batoya, n'ibigabo bigendera mu majipe beza meza. Rero umukuru w'igihugu yeretse abarundi ati
ivyo bigabo bigendera amajipe ya V8 ivyo nivyo vyononye igihugu. Ubu abarundi barashobora gushavura ivyo bigabo bigendera ama V8 ukazusanga baramenya amapine canke ko babonye wese ari muri V8 bati abo nibo bazigirije igihugu, abo nibo batuzigirije, abo nibo batumye tutaronka igitoro, abo nibo batumye tutaronka amadovize, abo nibo batumye inzara itwica, abo nibo batumye tumererwa nabi muri rusange. Umukuru w'igihugu rero yategerezwa kurondera inyishu y'iki kibazo atayeko uyu muzigo. Umurongozi niwe ategerezwa gutora inyishu z'ibibazo. Mu gihe hari ibibazo umurongozi ahangana navyo ntabisuka ku bandi. Wewe murumva yuko ariko aravyikurako akabisuka ku bandi agaca abwira abanyagihugu ati ivyo bigabo nivyo bitwononeye, nivyo vyononye igihugu. Murumva yuko ibi bintu mukuru w'igihugu ariko aragira ari kwikurayo. Wewe nta kosa afise, wewe ku giti ciwe arera. Umuntu yitwa John Maxwell niwe yavuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Aravuga ngo the fastest way to leadership is to solve the problem. Ngwinzira yihuta yukubona ko umuntu ari umurongozi vy'ukuri nugukemura ikibazo gihanze abantu. Mugabo mubiravye inzira yihuta umukuru w'igihugu ariko yagiriza ababikora abandi. Kandi nimurondera ibintu byiri batoyi n'ibigabo bigendera mu majipe meza meza. Abantu ba mbere bagendera mu majipe meza meza naba bategetsi nyene. Umushikiranganje wa mbere, umukuru w'inama nkenguza amateka, umukuru w'inama nshinga amateka, voilà, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, n'abandi ntiriwe ndavuga benshi. Abo nibo bantu bagendera mu bijipe vyiza. Aha ndazi ko hariho abaca bavuga ngo umva iyo nzigo. Bereka ingene umunyagihugu mutoya ariko arakubitika kubera ibi bigabo nyene bigendera mu majipe. Vyovyo ntibibura igitoro mu mamodokari yabo cama cuzuye. Fata umunyagihugu afise taxi anke iyindi modokari ikorera mwibarabara. Dufate ko amaze imisi 3 adakora, arondera igitoro akagikena, naho akaronka amaritiro 10, amaritiro 15 kandi yategerezwa kuzuza reservoir. Dufate ko mu kwezi akoze imisi 15 gusa, iyindi niyo yabuzemwo igitoro. Dokima zihirahiye zikamuherana, rumva ntaba ariko arakora neza. Assurance ayihira ku mezi 3 iraheze, contrôle technique ayihira ku mezi 6 iraheze, autorisation de transport amezi 6, forfaitaire amezi 3, stationnement muri mairie ariha buri kwezi, taxe municipale ya mairie ariha ku mezi 3. Amadokima heze adashoboye kwishura amahera yayo muri mairie bakamufata baca imodokari bayikurako plaque bagaca mutwara na carte rose. Aho ni mpaka yarihe, nta bintu vyo kumubabarira ngo igitoro kirabuze canke ngo ibiki ngo turi mu ngorane z'igitoro. Oya, impaka ayarihe. None abantu b'Imana akanimumva ko arakarenganya umunyagihugu agirirwa. Nukuvuga ngo bagize kwiba ayo mahera yari kugura igitoro, kandi igitoro ugifitiye ko uburenganzira kuko ayo mahera niwe yatanze mu ikori. Nukuvuga ngo ikori watanze niyo ryari kuzana ico gitoro, mugabo iyo kori baciye barirya, hanyuma wewe baciye baza kukudunuza ngo utarisha ya mahera ngo ntacusubira kuvuga. Aha si hamwe nyene abarundi twitekerereje. Bobo igitoro cama cuzuye, bobo bariko bariyubakira amazu yabo, mbere bariko bubaka amahinguriro mu bindi bihugu, kandi n'amahera bivye abanyagihugu. Oriye yuko yasubiza, aho kuyasubiza baguma bitemberera ngaho. Akasa karenganyo bagabo abarundi bariko baragirirwa. Reka nsozere, mwumvise aho Uburundi bugeze.
ngoma mbaze ikibazo kimwe. Abarundi barashwiragiye, ushobora kuba uri muri iki uwundi akaba ari muri kiriya. Mbwira, mwumvise iyi situation iri mu gihugu uko vyifashe ubu, atantara nimwe irimwo igitoro. No mu gisagara ca Bujumbura igitoro gitangwa kuri serumu, nka serumu, kijojota nka serumu. Ibintu bimeze uku, igihugu kindi muzi ico bakimeze uku ni icahe? Mwebwe mwoba mwiyumvira yuko kino gihe abanyagihugu babayeho gute? Nk'umuntu yaratunzwe n'umwuga wo kunyonga umuduga, akagenda agatwara abantu bakamuha amahera, akariha inzu, akariha amashure y'abana, ayo mahera akamubeshaho. Kino gihe akaba ariko araronka udufaranga two kwiserumu. N'umunsi araronse igitoro, ejo ntakirose. Hirya yejo ntasubiye kukironka, asubiye kuronka hirya yejo aronsa amaritiro 5. Mwiyumvira yuko abantu babayeho gute? Mwiyumvire mu gihugu cose atagitoro kiriho, mwiyumvira yuko abantu babayeho gute? Aho muherereye ivyo birigera bishika? Kuri igihugu nawe abarundi bazohava bamutahura, bazohava ivyo avuga batariha agaciro, kuko ni gake ivyo avuze aba ari ukuri, ni gake ivyo avuze bija mu ngiro. Rero ba bantu bavuga ngo umukuru w'igihugu asinziriza abarundi, umuntu ntazoze arabahaririza. Mu vy'ukuri nk'uko yabivuze, abarundi turakeneye urunganwe rushasha mu vy'intwaro, turakeneye amaraso mashasha mu vy'intwaro, kuko ururunganwe ruriho ubu ruvyitwaramwo nabi cane. Ndizera yuko urunganwe rushasha ruriko ruruguruka amaso. Mu gusozera, reka nsozere ndababwira yuko dutanga inyigisho z'akanovera, inyigisho z'uburongozi bwiza ku bantu bipfuza kuba urunganwe rushasha, amaraso mashasha mu vy'uburongozi. Mboneyeho n'akaryo ko kubatumira muri izo nyigisho muri promotion igira 35. Jewe ndumva nemejwe mu mutima ko urunganwe rushasha, amaraso mashasha, generation nshasha y'abarongozi bashasha nibo bonyene bazokiza Uburundi. Abo nibo bazoza bakunda igihugu, nayo abariko bararongora ubu, nayo abarongozi dufise ubu, gukunda igihugu ntibiri muri bo, aho gwikunda baragitembagaza nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze. None wogitembagaza kugeza ryari? Nsaba umukuru w'igihugu nimba akunda igihugu vy'ukuri, nimba akunda igihugu c'u Burundi, ataburyarya burimo, yugurure urubuga rwa politike ikogwe na bose, ubwo gwaruka nago rujemwo, canke ayo maraso mashasha nayo ajemwo, bahiganwe mu bandi, hanyuma batsinda batsinde, batsindwa batsindwe. Ko batsinze nk'uko ariko aravyivugira, ndizera neza yuko ari bo bantu bonyene bogora igihugu c'u Burundi. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage, mufyonde no kuri kakazogera. Ibisigaye navyo reka twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ndizera neza yuko umuntu ari muri uru runganwe yavuze, urunganwe rushasha, iyi generation nshasha, atahuye, yugurutse amaso uno munsi.